Ndabaramukije cane nizere ko muri impore aho umwe wese aherereye ni jawe nyene Barack Obama ntayegeshanya kuguma ndabatamwo utu dutrike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. So muri iki cigwa rero no musi ndakuzaniye application y'ubwenge guys, ni application y'ubwenge wumve yuko ari akantu k'ubwenge. Ndakuzaniye application yo gufasha nk'ubu nimbo hari text kanaka ufise nimba ari nk'amateka y'umuntu kanaka nk'akarorero kihuta aho nyene, nimba ushaka gukora nka content dufate nka video kanaka ivuga ku mateka nka ya Cristiano Ronaldo canke ya ba Messi canke ya ba Vini, donc amateka y'umuntu kanaka. Rero ndakuzaniye application ushobora kwifashisha mu kuyiha iyo text ariyo ayo majambo igaca iyagusomera ndetse iyo ayo majambo igusomeye ukayateresharja ugashobora kuyakoresha mu bintu kanaka. Nk'akarorero aho yakoresha nimba usanzwe ukoresha YouTube, izi mbuga za YouTube ushobora gukoresha ayo majwi iba yavuze ugaca uyateranya n'amashusho ushaka kwerekana y'amateka y'uwo muntu, hama ugashobora kuyishira kuri YouTube iyo video ntibemwo copyright, kandi mu gihe wakwije ibisabwa na YouTube ugashobora guhembegwa utwo tuntu woba ukora uko kuntu. So guys, ndanakwibutsa ni application yo gufasha cane mu gihe utabuzi n'icongereza, kuko urashobora gukora ubushakashatsi kanaka ukaraba kuri Google nk'amateka nyene dufate nka ya Ronaldo canke ya Vinicius canke ya Mbappe, rero aba yanditse mu congereza. Rero ucukopya iyo text yose ugaca uyishiramwo tayari ya application ica ibigusomera. Rero muri iki cigwa nivyo no musi nje ngo turabire hamwe. Rero urabanza uteresharge iyo application, uraza kuri winjire muri Play Store ya telefone yawe. Okay, winjire Play Store. Ariko guys, imbere yuko tubandanya nagomba ndakwibutsa ubanza ushigikire mu gukora kuri subscribe ngaho hepfo. Guys, fyonda subscribe, fyonda na jeme usangize abandi n'aka kantu k'ubwenge, sangize inshuti zawe kugira mubandanye mudushigikira mutwereke yuko tutariko turakora twenyene. So hamucu uza hepfo kuri recherche uce wandika application yitwa ngo text to speech, kujya mubona bimeze, hama ucugira kuri akantu ka recherche ngaha musi urondere nkuko uhama ucuraba application ngaha hepfo. Application ni iyi mubona ngaha guys, okay, ni text to speech. Uca uyibona hamuyemeze ko ucufyonda install. Je murabona yuko iri install, ucuraba ahantu hari install, hama ishitse rero ucuza uyirabe mu yandi ma application ngaha. Jewe application ngiyi tayari yamaze gushika muri telefone. Kitwagiye rero ndakwereke uburyo uza kuyisettinga kugira igukorere ivyo bintu uzoba wipfuza. Aha rero uca winjiramwo muri application nkuku. Okay, hama ufyone aha musi kuri continue. Aha okay, hama urindire burashobora guca ubikupa aha hejuru, ibi tuca tubikupa ngaha. Okay, nkuku hama duce dufyonda ngaha hari Skype tutorial. Okay, to be skyping nkuku. So aha rero murabona uburyo biba bimeze. Aha barakwereka yuko harimo umuntu avuga icongereza, no kuvuga igifaransa n'icongereza ntibiba bagisoma kumwe. Nk'ubu ntitwokwandika igifaransa, ngo ngaha habe hari umuntu asoma icongereza, urumva aca bisoma nyene nkuko umenga ni icongereza. Eka rero nk'akarorero handitse ngo enter text here, niho duca twandika, niho uca wandika amajambo kanaka ushaka yuko iyi application igusomera. Reka nk'akarorero mbanze ndabe text nini iri mu congereza to kwifashisha. Okay guys, nk'ubu rero reka tuje nko kuri Chrome twandike baduhe amateka ya Cristiano Ronaldo, hama duce dushobora kuyifashisha ijya application iya dusomere. Reka duinjire ngaha kuri Chrome twandike story of CR7 nkuku munkurikirane neza. Twandike story, wowe biravana n'ibintu uza kubushaka gukora ko ubushakashatsi. Okay, urandikamwo wewe ivyo ushaka, hama uce urungika. Rero tayari ucurindira baguhe ivyo bintu usabye. Rero ucuraba nk'ikinyamakuru kanaka canditse
reka nk'ubu je mfite kuri iyi ingaha. Okay, mubona yuko haba hari amajambo menshi ngaha. Aha rero murabibona, uraraba nyene text nyinshi. Reka je nk'ubu rero nkopye nk'ibi, mubona ngo ibi turabikopya byose rero nk'uku. Okay, ufyonda ukagumizako gose kuri iyi text, bigaca byiselectiona nk'uku, ufata aka kantu ngaha ugaca ugatwara rero kugira uselectione byose nk'uku, ugacumanura rero ino hose baraguha amateka nyene kuva agitagura umupira. Ibi byose ukabikopya guys, urakopya byose ibi byose mpaka uhejeje tayari. Rero ngaha duca dufyona ngaha handitse copy. Okay, duca dufyona ahantu handitse copy nkuku tayari. Aha tuba duhejeje, no kuvuga nimba ushatse kubikora ibintu by'amateka, Chrome izogufasha mu gutora i text y'umuntu kanaka ushaka kuvugako. Okay, nzobigisha n'ukuntu ushobora kubiteranya n'amafoto wica ukora no gukora subscribe aho hepfo kugira ivyigwa nk'ivyo ntibizoze biragucika guys. Hama uca ufyonda rero ngaha handitse ngo enter text here, uca ufyonda ukagumizako, hama ugaca ugira ngaha kuri past canke kore kubo ziri mu gifaransa telefone zabo. Hama ubona yuko baca baguha vya bintu vyose wari wakopye nk'uku, ibi vyose murabibona. Okay, tayari vyahereye ngaha nyene. Aha nyene niho vyahereye. Reka rero tuvuze twumvirize uburyo biza kuba bimeze. Hama rero kugira uvuze ushufyonda kuri aka kantu ngaha musi aha niko uca wemezako nk'uku. Ronaldo began his senior career with Sporting CP, before signing with Manchester United in 2003, winning the FA Cup in his first season. He went on to win 3 consecutive Premier League titles, the Champions League and the FIFA Club World Cup. At age 23, he won his first Ballon d'Or. Ronaldo was the subject of back Ballons d'Or in 2013 and 2014, and again in 2016 and 2017, and was runner-up 3 times behind Lionel Messi, his perceived career rival. He also became the club's all-time top goalscorer and the all-time top scorer in the Champions League, and finished as the competition's top scorer for 6 consecutive seasons between 2012 and 2018. With Real, Ronaldo won 4 Champions Leagues, 2 La Liga titles, 2 Copas del Rey, 2 UEFA Super Cups and 3 Club World Cups. In 2018, he signed for Juventus in a transfer worth an initial €100 million, £88 million, the most expensive transfer for an Italian club and for a player over 30 years old. He won 2 Serie A titles, 2 Supercoppa Italiana trophies and a Coppa Italia. Guys, rero ndibaza mwavyumvise rero. So murabona yuko aka application ari aka application k'ubwenge, kandi urashobora guhindura umuntu avuga. Nk'akarorero uje ugafyonda ngaha handitse English, ugafyonda ko nk'uku urashobora guhindura umuntu avuga. Ucuraba ahantu haba hari English, ugaca ufyonda ahantu handitse default, aha ugafyonda ko nk'uku. Aya yose rero n'amajwi ushobora kwifashisha urondera umuntu yo gufasha kuvuga. Aha rero nk'aya ya nyuma usanga havuga abagabo. Aha reka dufyone nk'iyi voice ya 17. Okay, murumva iratesting ikavuga ukumviriza. Haba hariyo uburyo nyene bamenye ivyo bavuga kugira bakumvishe ijwi ry'uwo muntu. Nge mumve nk'iyi. This is a test voice. Okay, tuwumvirize nk'iyi ya 16. This is a test voice. Okay, 13. This is a test voice. Katushiremo nk'iyi ya 17 guys. This is a test voice. Okay, hama uhejeje kuyiselectiona ucofyona ahantu haba handitse done. Okay, hama rero ugaca uza ukaplayinga ya text yawe ukumviriza uburyo biza kuvuga. Okay, cha duplayinga ndibaza mwabibonye ngaha musi ugafyonda ko nk'uko. Ronaldo began his senior career with Sporting CP, before signing with Manchester United in 2003, winning the FA Cup in his first season. He went on to win 3 consecutive Premier League titles, the Champions League and the FIFA Club World Cup. At age 23, he won his first. Yeah, guys, rero mwavyumvise ndibaza nase kuri Rwanda bivuza byose kugira video ntize kuba ndende gose. So aha rero uburyo rero uca uyiteresharja aya mateka canke iyi text kana kuba wanditse
uca ufyonda aha hejuru handitse exporter kuri export hama uca wemeza ko nk'uku hama ugaca wandika izina ry'iyi text nk'ubu twandike story of CR7 canke Cristiano Ronaldo. Ugaca ufyonda ngaha handitse save nk'uku rero aha ucurindira iyi voice yawe igaheza kujamwo mubona yuko iraharura ukarindira ikuzura. Katurindire rero yuzure hama ce ndabereka n'uburyo ushobora gukoresha iyi application ku bintu vy'igifaransa. Murabona yuko ntuzenya yacu audio yacu twakoze idushikiriye ucugira ngaha kuri show saved file. Ufyonda ko nk'uku ukaraba ubona yuko ipima amamega 10 nyene turabe kwanza iminota imara. Tufyonde ngaha kuri play. Ronaldo began his senior career with Sporting CP before signing with Manchester United in 2003. Murabona yuko inamfise iminota 3 n'amasegonda 42. The Champions League and the FIFA P21 received his 4th Ballon d'Or. Yes, rero ndibaza mubona yuko ari akantu k'ubwenge kaba kari muri iyi application. Aha rero iyi voice urashobora guca uyisanga muri file ya telefone nyene ku muntu abazi guca yeditinga arashobora guca yitora akabihuza na inshuti mu gihe akoresha inshuti mu kweditinga hama agaca ashirako n'amafoto agaca akuramwo video rero agashobora kuyauploadinga kuri YouTube yiwe canke Facebook canke ahandi hantu hariho hose ashobora kupostinga ayo ma video. Rero reka ndabereke mu gifaransa naho ukuntu biba bimeze. Reka turafuta ibi twashizemwo tubikuremwo ngaha dufute nk'ubu nk'akarorero twandike twazinge tumva nk'amajambo yo mu gifaransa twandika ati bonsoir, j'espère que vous allez bien. Twandike byinshi tayari rero ibi rero umaze kwandika text yawe naberetse uburyo ushobora no kuyirondera. Aha rero kubera twanditse igifaransa duca duhindura aha hari English duca dufyonda ko nk'uku hama tugaca turaba français. Mubona yuko haba hari French yo muri Canada hakaba hariko na French nyene yo mu Bufaransa. Reka dukoresha iki gifaransa co mu Bufaransa nyene uca wemeza ko amangayo urashobora guca uhitamwo umuntu avuga inge tumviriza amajwi. Guys, ndabona connection ifashe neza ariko Ceci est une voix de test. Murumva yuko amajwi aba arimwo aya ya nyuma kenshi usanga havuga abahungu. Ceci est une voix de test. Tayari reka je nk'ubu Ceci est une voix de test. ngumizi ya mbere nyene ivuga umukobwa hama dushiramo ngaha kuri Dan. Tayari aha rero ufyonda ngaha kura aka kantu naberetse aha wumvirize nagize bigufi biraza no kuborohera gusoma mwumvirize ko ari navyo biba vyanditse hajya dusha dufyonda kaha rero. Bonsoir, j'espère que vous avez bien. J'appelle Black Obama, technicien du téléphone. Alors s'abonner mon chaîne YouTube IBigSVO Kouri téléphone. Guys, mwumvise rero yuko ari utuntu tw'ubwenge. So aka niko kantu k'ubwenge rero nari nabateguriye. Mwihangane nubwo video yabayemwo nini gatoyi ariko mubona yuko ari ibintu vy'ubwenge mba nabazaniye. So kora subscribe rero canke s'abone aho hepfo impande y'izina utibagiye no kugurura ko gakengeri kugira igihe cose dushizemwo utuntu tw'ubwenge nk'utu ewana icigwa kizoze kiraca kigushikira kuri telefone yawe. So ufise ikibazo ca wandika muri commentaire nimba ari icigwa kanaka bisaba yuko tugutegurira tukagutegurira. Dushimira n'abantu mukomeje kudushigikira, dushimira cane ishure ry'abarundi bose hariya mwarimu Auguste ariko aradushigikira cane mu kudufasha kumenyesha abantu ibi bintu tuba tubigisha nyene akabereka akamaro biba bafitiye ku matelefone yabo. Uwo tugomba duhereko n'umunsi rero ni umujene yitwa Barack Obama. Si Barack Obama ni Barack Obama. Ubu rero aratwemeza yuko afise ubumenyi budasanzwe, afise ingabire idasanzwe yo gufasha abantu
gutahura ibijanye n'amatelefone bakoresha buri munsi. Murazi aya matelefone dukoresha ameze nka ordinateri, dukoresha ibintu bikeyi cyane kandi afise ibintu byinshi vyodufasha gukora ibitandukanye canke vyodufasha kugira ubumenyi budasanzwe mu vyerekeye amatelefone. So ni mudushigikire rero namwe mu partage ibi vyigwa musangiza abandi nyene turabashimira cyane uburyo muguma mudushigikira. Ciao ciao.